amahoro kuri mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro. Kaze ni wa mwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru y'uno munsi twabateguriye agizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Abantu baja kwandikisha ivyuma vyabo hari amakinga, amamoto hamwe n'amabajaji mu bibanza vyateguwe baracari bake. Bagenzi bacu bakaba bagendeye bimwe muri ivyo bibanza biri muri komine ya Ntahangwa ni mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Haribonekeza ubukene bw'igitoro ku mastation atandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura, aho bagenzi bacu bagendeye muri komine ya Mukaza ku mastation atanu, imwe gusa niyo ariko iratanga ico gitoro cyo mu bwoko bwa mazutu. Mukanya ni huri mwimwe ukwayo. Reka twongere tubaha ikaze mw'idonido ryano makuru tugiye gutangurira mu gisata c'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Intumwa z'igihugu c'u Rwanda zakiriwe Igitega ku mugwa mukuru wa politike n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Izo ntumwa z'igihugu c'u Rwanda ngo zikaba zari zizaniye umukuru w'igihugu c'u Burundi ubutumwa bwa mugenzi we wo mu gihugu c'u Rwanda Paul Kagame. Umuvugizi w'igihugu c'u Burundi, umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Eveline Butoyi akaba yashikirije ko urwo rugendo ruri mu ntumbero yo kunagura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri, u Burundi n'u Rwanda. Tubandanye nano makuru. Umukuru w'igihugu arahamagarira abacamanza kugarukira abantu bagendana ubumuga. Mu ijambo yashikirije umunsi hari kwahimbazwa umunsi mpuzamakungu hari w'abakenyezi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yanavuze ko abagabo badakwiye guharika, ahubwo ababikora bakwiye gufatirwa ibihano na cane indongozi. Hari ibihora bimbabaza, hariho abantu bakwiye kwihana. Hariho umuntu aba ashaka kurenganya umuntu yamugaye kubera abona agendera muri ya ntebe y'ibigombo, agaca avuga ngo sawa, ngo ce nuguruza, ngo ndagiye Bujumbura, ngo je ko nigira n'imodoka atangorane, ngo nawe ugogwe uzoca ubiheba mbe ngutsinze. Hariho abantu bameze uko. Nagira nsaba abacamanza batangwe kumenya ingene bahinyanyura mwe nabo bantu. Birababaje. Nasanze abantu barenganywa cyane n'abagendana ubumuga, imfuvyi n'abapfakazi. Mugabo rero nanje ngiye kuba basi umuvugizi wabo nta kundi. Mugabo nanje nzosanga yamurenganije. Hariho abamaze kurenganura, ntaco ndavuga kuba barenganije. Akataretse kabagasema. Abagabo bariko baharika abagore. Reka duhere ku ndongozi. Indongozi bizoharika umugore, leta nayo izoca imuharika. Igihugu kizomuharika. Kuko birateye isoni uri umuntu w'indongozi bari kuba karorero. Muze musome no mwijambo ry'Imana. Imana yari yaravuze yuko kugira ubumwami kizira guhahamira abagore, ngo n'umuntu adakwegwa n'abagore benshi. Muze muraba bami bose bagiye kurongora abandi bagore, abagore barabatwaye umutima, uburuhiro barikura ku Mana. Akaroro turakabona kwa Salomo, turakabona kwa Dawidi, tukabona ku bami benshi. Ugiye mu bagore benshi ucutibanga, ntivyumvikana rero ko tuzogera n'abantu babatabanga. Indongozi bwe muvyumvise uko muzoharika igihugu kibaharika. Turabe duhiganwe guharika igihugu kibaharike, namwe muharike, turabe uzotsinda uwundi. Tubananye nano makuru mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu, aho abantu baje kwandikisha ivyuma vyabo, yaba amakinga, amamoto, amabajaji hamwe mu bibanza bitandukanye byo muri komine ya Ntahangwa. Bakiri bakeya abagenzi bacu aho bagendeye ku bibanza bibiri hariko habera ico gikorwa, bakaba basanze atabashika 50 baraja kwandikisha ivyo vyuma vyabo. Ahmel Mutari. Igikorwa cyo kwandikisha amapikipiki n'amatukutuku citabirwa nabi muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Mu bibanza twaciyemwo kuri uyu wa kabiri, haba kuri zone c'ibitoke canke ku kibanza kiri hafi y'ahakorera ishirahamwe Metalusa, abakora rusansuma rw'ivyo vyuma vyunguruza abantu
batumenyesheje ko kuva mu ntango z'ico gikorwa kuri uyu wa mbere gushika mu masaha y'imbere y'isaha zitandatu kuri uyu wa kabiri ata abantu bagera kuri 50 bamaze kwakira. Bamwe mu bagendesha izo moto n'amatukutuku nabanye n'ivyo vyuma twavuganye bibaza ko igituma bitabira ico gikorwa ari bake biva ko benshi bariko barondera impapuro bita transfer zemeza ko ivyuma ari vyabo kuko usanga babiguriye abandi. Ahubwo ikibazo kiriyo ndibaza bashobora kuba bafise ikibazo cyo mu matransfert kubera bahindura ivyuma n'ababenevyo. Bavuga yuko ikibazo kiri hariya kuri transfer abafise ibibazo bose. Abo banye n'ivyuma cyo kimwe n'abariko bakora ico gikorwa cyo kuvyandika basaba ko ico gikorwa kizorangira kuri uyu wa gatatu comenyekanishwa cyane kugira baze kwiyandikisha kitararangira. Igipapuro ndanga ngendeshwa carte rose karanga muntu yanyene ingendeshwa no kuzana icuma no kuvuga imoto canke tuktuku aho bandikira nivyo bisabwa muri ugo rusansuma rw'amapikipiki n'amatukutuku. Tubananye nano makuru haribonekeza ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa mazote ku mastation atandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura aho bagenzi bacu bagendeye muri commune ya Mukaza ku mastation atanu bakaba basanze station imwe gusa ariyo ariko iratanga ico gitoro cyo mu bwoko bwa mazoto. Ni inkuru ya Lidi Gahimbare. Je mbona kubwi wanje mbona igitoro cyo fuma kiduga bakakiduza muga kikaboneka. Yapandishwe bei tuyapate tunachoka. Sasa walipandisha bei tunakosa mazutu. Abo ni bamwe mu bagendesha imiduga minini twasanze kuri station bita L'Oreille du Golfe iri muri quartier asiatique muri commune Mukaza. Bavuga ko bamaze hafi ikiringo c'indwi barondera igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu ariko ko kironka ngo ntivyoroshe. Gacu ni kibazo igitoro kiragoye kubonekana. Turashobora kumara iminsi 3 iminsi 4 indwi yose utaronse igitoro. Tumaze yinga yose dutondeye ibitoro nga ku station. Batubwiye twarumvise ko ibitoro vyaduze beyi mugabo nuno munsi ntibiraboneka. Vyaraduze beyi ariko abanyagihugu turarushe turacahangayika turaciruka n'ubuzima buzimvye bwo kubura amazoto. Biratugora turatonda tukamara iminsi 3 iminsi 4 kikadukamirako tukiruka ku indi station bikatubera uko nyene. Urumva tuguma mwaya mizegembo twiruka hirya no hino turondera ariko nitukibona. Abo bagendesha ivyo vyuma bavuga ko agahombo ari kanini kuko imirimo yabo isa niyahagaze. Ni igihombo kinini cyane ko imodoka irariha impôt irariha amakori amasirance amakarata amadokima menshi hamugasanga imodoka ari kimara iminsi 3 4 indwi usangana uruhombo runini cyane. Agahombo ni kanini cyane kuko imirimo irahagaze kuvuga igitoro kitako kiraboneka. Igitoro kitabonetse urumva ko uruhombo ruba runini gose kuko ivyuma biricaye ntibiko birakora umuzigo nituko turawuzana kuko atamazutu tuko turaronka. Basaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu kiboneke kubgabo babona ari ingorane gumigaruka. Je mbona kubwi wanje mbona igitoro cyo fuma kiduga bakakiduza muga kikaboneka kuko nubundi kiri hasi ntikiboneka muga kiduze kikaboneka. Je mbona aribyo hoba agahengo. Kuri iyo station hakaba haboneka mirongo miremire y'imiduga irondera igitoro ku mastation atanu twaciye ko iyo yonyene akaba ariyo kitanga ico gitoro. Mu gisata c'imibano ibikorwa vyo mu nzu ngo si vy'abakenyezi gusa ahubwo ngo n'abagabo biraberekeye ibintu byashikirijwe mu ruganda rwo kurabira hamwe ibijanye n'iterambere rirama ry'umukenyezi. Umuhuzabikorwa mu mugambi wa Giriteka hagahamagarira abagabo gushikira abakenyezi babo mu bijanye n'iterambere. Inkuru ya Nicole Nininazwe. Ukurabira hamwe ukungena gateka k'umukenyezi ko kingirwa gusumba nimwe mu ntumbero yahuje kuri wa kabiri bamwe mu mboneza mu kibano n'abaserukiye amadini atandukanye mu ntara ya Bujumbura bari bitabiriye ugo ruganda rwatunganijwe n'umugambi Giriteka. Kakaba kari nakaryo ko gushikiriza ico bibaza ku munsi wahariwe abakenyezi kubgabo ngo haracara abakenyezi bataratahura neza umunsi wabagenewe barongera bagahimiriza abagabo bose kuvavanura n'ivyiyumviro vyo gutererana ibikorwa bimwe bimwe abakenyezi. Hari ukuntu abagabo bamwe fate no mwishengero ndongoye batari bazi ko umugabo ashobora nko gusatura urukwi k'umugabo na umukenyezi yosimbira kuvoma amazi k'umugabo atoraba umwana
Ku bwa Stella Gwajekera umuhanuzi nshingwabikorwa mu mugambi gira iteka mu ntara ukugwanya amabi akorerwa umukenyezi si igikorwa c'abakenyezi gusa ahubwo umugabo afise uruhara rudasanzwe mwiranduranwa n'imizi ry'ayo mabi. Umugabo arafise uruhara runini mu kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Ayo mabi akenshi usanga yubakiye ku mico n'imigenzo kumbure rimwe na rimwe usanga ikumira umugore hanyuma igaha kumbure ikindi kibanza kiri hejuru rwose umugabo. Birasaba rero ko umugabo abona canke atahura ingaruka mbi z'ayo mabi hanyuma agaheza akaraba aho bikenewe yuko hariho ivyo yofasha kugira ngo bihinduke. Stella Gwajekera arongera agahamagarira abakenyezi kutikumira mu migambi itandukanye y'iterambere. Umugambi gira iteka ukaba ushirwa mu ngiro n'ishirahamwe SWA Burundi ifadikanije na Engender Health nayo ikabifashwe mu mugongo n'igisata c'iterambere mpuzamakungu c'abanyamerika USAID. Mu makungu naho igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bitandukanye biri mu muryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya birasugereje igihugu c'u Burusiya kubera intambara ziriko zirabera mu gihugu ca Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ivyo bihugu vyo mu muryango w'ubumwe bwa Buraya bikaba biri hafi gufatira igihugu c'u Burusiya ibindi bihano ruhasha mu bijanye n'ubutunzi. Ino nkuru ya Euronews tuyibaze Rondo Dieu irakoze. Inzira y'ibiganiro bisa no kidakurikizwa mu gihugu ca Ukraine ubu. Ibiganiro hagati y'abanyayikene n'abarusiya byari bitekanijwe gusubira kuri uyu wa kabiri nyuma y'akaruhuko k'ubuhinga nk'uko byashyikirijwe kuri uyu wa mbere ku mugoroba. Ibiganiro byategerezwa kuba ku buhinga bwa none, naho biri uko ku rubuga ibyo biganiro ntacyo birashika ko kiboneka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarasugereje kandi kuri uyu wa mbere Uburusiya. Uwavugira ubutegetsi ati turindiriye ko Vladimir Putin afata umwanzuro wo kwerekana ishyaka ryo gucuresha intambara. Leta Zunze Ubumwe kandi zasugereje Ubushinwa. Ubutegetsi bwa Washington burakeka ko Ubushinwa bushobora gufasha Moscow mu buryo bw'amafaranga na gisirikare. Gushika ubu Ubushinwa burahakana uruhana rwabo mu ngwano muri ico gihugu. Bisubiye Ukraine yarasavye akanama ka Buraya gukuramwo Uburusiya. Ako kanama n'urwego rukuru ruhanira agateka kazina muntu kuri uwo mugabane. Ivyasabwe bizokwigwa kuri uyu wa kane. Ku ruhande rwiwe umukuru w'imigenderanire ya Buraya yemeje ko ari kubagugwa. Agira ati igisirikare cy'Uburusiya kiguma kigira ibitero ku banyagihugu n'ababanye batekanye hamwe no kubigega by'imfungurwa, ibitaro n'amashuri. Yaremeje kandi ko ubumwe bwa Buraya bwegereje intambwe yo kwemeza ibihano bishasha ku Burusiya, ibihano vyerekeye gukumira cyane Uburusiya mu bijanye n'ubutunzi. Ni no kuri ino nkuru yo mu makungu dushiye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye uno munsi. Reka nshimire mbe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikira. Nshimire kandi bagenzanje bo mu ruganda bamfashije gutororokanya ano makuru. Reka ndabifurize kubandanya mukurikira n'ibindi biganiro vya televiziyo Isanganiro.